I wanna make you sing and sing for you. Nacho mfise no kuriha. Uri mani mana yampaye. Ugiye nta wundi nkawe. So let me sing for you. Say thank you mama muri byose. Femme remplie d'amour, de toutes valeurs humaines. Oh my mother, you're so strong. You're so strong. T'es mon idole, wanna be like you. Be like you. Nimba umuvyeyi nzemere nka. Pour le moment, kuririmba. D'abord, nari nsanzwe ndabikunda. Naisanzwe ndabikunda hama kujya ku ntuntu ahantu henshi aca usanga hari bimuha motivation n'ibimutuma yo biheba. Bon, pour le moment sinovuga ngo ndabikora d'une manière professionnelle. Pour le moment kuririmba d'abord nari nsanzwe ndabikunda. Naisanzwe ndabikunda hama kujya ku ntuntu ahantu henshi aca usanga hari bimuha motivation n'ibimutuma yo biheba. Bon, pour le moment abavyeyi banje sinovuga vraiment ngarabikunda. Arambwira nice iryo jwi ryawe niryo guhimbaza Imana sijyo kuja kuririmba. Ahora bimbwira ngo sijyo kuja kuririmba bijya bintu niryo kuririmbira Imana iki Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est Nina Merveille kuri Yagana TV. Mungondire rero ndabaramutse nongere ndabahe ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi turi kuri Yagana TV. TV ihari ku bwanyu yakira bose ikumviza bose ikaganira bose ntitubasambura twe turabubaka. Karibu cyane rero mu kiganiro cacu cuno munsi gira subscribe uri mushasha kugira ngo wifatanye n'umuryango wagutse wa Yagana TV. Ndabibutse ko tudakoresha YouTube gusa dufite page ya Facebook. Genda naho nyine dukurikirane uja muri groupe ya WhatsApp ega nimero zacu nizinyene ziri ngaha uri kurabona cyo twandikira tukagushira muri groupe kugira ngo ikintu cyose information iyari yo yose igushikire kandi ku mwanya mwiza. Iyo ndi ngaha rero simba ndumwe mba ndi kumwe uno munsi mvuge gute umukobwa mwiza kumenga biruta ivyo. Reka nakire umigeme ari imbere yacu ndamuhe ikaze na karibu kuri Yagana TV. Reka aturamutse yongere atwidondore. Karibu cyane. Murakoze kunyakira. Rero je mubona ngaha nitwa Nitonde Rosemary Nice. Sanzwe ndi umunyeshuri kuri Université Lumière Mutanga Nord. Okay, ubigejeje he muri Université Nice? Niga bac de sciences infirmières. Kwikiwe se mu byo buganga ariko kubera mu bisanzwe jewe ndabikunda kandi ikindi naco campushije ubwa mbere nta biharuro nkunda jewe nkaba niyumvamwe muri je ko numva nshaka kumenya umwuga naciye mpitamwo wo kuvura. Tukikubona gusa ukuntu uraba ni twari twamaze kwizina ryawe ko ari Nitonde ariko tuce twumva ko ari naryo zina ryawe. Nice aritonda izina niryo muntu ntabyo nzi hajya umuntu kugira ngo amenye uko ameze n'abantu yamubwira cyangwa batabikubwiye naho ntabyo womenye ingene umeze. Rero hajya umuntu ntashobora kumenya ingene ameze ngeranje ntabizi uko ameze abandi uko bambona sinzi uko bambona. Uratekereje umunsi babimbwiye nzoca ndabimenya urabimbwira wewe ndabikubwiye kutekereje uritonda izina niryo muntu. Wimva gute uno munsi umuntu wese abafise ukuntu ababona ibintu ukuntu yiyumva mu kibanza gishasha mu bantu bashasha wimva gute kuri Yagana TV muri studio ya Yagana TV? Bon, numva meze neza. Icambere cantangaje ni wewe kwanza turazi nanye ndabivuge canke ndabireke. Ta façon de parler byantangaje ashizwe mu journaliste gwe byadanje nako nka journaliste nyene uwo munyemera guys urumva yuko wanzi azonarinda kuzi ko kubishobora ego nico cantangaje numva gutangara nyene. Hama naho habona gute ahuri bon ni sawa kweli ego urisa wumve neza uri muri aleze ndi
à l'aise nta sinumva ngo sentiment yo gutinya yo kumva yuko ntari à l'aise ndi à l'aise ndi à l'aise. Nice turi kumwe imbere yacu avuka hehe? Ego Nice mubona mvuka mu ntara ya Gitega gusa kwera vyahindutse mvuga ko ari Gitega gusa ni Karusi province d'origine ni Karusi. Ego ariko je nkikubona nenzi kuri imvukira ariko oya kitori wakuriye Karusi? Bon novuga ko ariho nakuriye gusa kubera amashure kwa Nice narize ava. muri internat ava mbaza ngo kubika uri kurambaza ibibazo tuzinanye ndakuzi muri uno mwanya. uri kurambaza tuzinanye wewe. Mbwira wakuriye nakuriye Karusi nyene kwa primaire nayize Karusi c'était un 9e hama ngeze mu wa mbere mu 11 naho naciye ngenda muri internat Igitega naho nyene internat sinayize ahantu mu muci asho urahazi ntituzinanye urahazi aho nize ni hantu nyene. reka ahantu biti mugera hari celebre ku bantu bakunda Bikira Maria niho nize go ruwa Bikira Maria urasa neza ariko Nice nene bikubwiye merci kweli iryambe ndabikubwiye kuva tumenyana ariko bon atwa baramaze kubikubwira ubivuze kuye ku ya ndikuye ku mutima ariko uratsi ko ntigirisha uratsi ko ntigirisha reka ndavyakire merci iyo bakubwiye kusa neza wifata gute nzumva gute d'abord je banibaza ko yandi umukobwa urazi kenshi abakobwa ubabwiye ko ari beza barumva baryohewe quand même gusa je uko ndabifata mbona yuko ushaka kunyohereza ikiganiro turimwo ntavyo niyumva muri jewe mbona ko ndi simple en plus de ça me black girl kenshi umukobwa yirabura ni gake avyumvamo kari mwiza yirabura ariko benshi gusa je bon wewe I'm proud of my color skin my skin color ego usa neza ariko soka tubwire soka niyo ndashaka kumenya wabigenjeje gute mu gatondo kugira ngo ubusa nk'uko yo normalement nkivyuka hoho mbafise mba nahindutse umenga nsa nabi guruta uko mba meze nka saha Nobody. Sinzi ukuntu vyagenze no munsi kugira umbwire ni kwera wari kuza kuri Yaganawe TV uje kuri Yaganawe TV umugisha uburo nka mu gatondo kare cyane basi uritegura basi ugafatana dushu ukisiga amavuta basi kwera ubu unasohotse ugiye ahantu tumenye go Nice ari imbere yacu akunda iki rero mu buzima ikintu nkunda ndakunda abantu d'abord kugira connaissance n'abantu hajya sinzi hari umugani bavuga ngo abantu bagohiye sinzi reka ndeke kwinjira mu kirundi sana kubera nta nicuzi Nice ndakizi reka no bwatuzo ndabuze hama ndakunda abantu kumenyana n'abantu bashasha ikindi naco nkunda ngiri imvuga ikindi canke kimwe vuga ibyo ukunda byose abantu mva gukunda abantu gukunda n'abagenzi kugira abagenzi ba vrai apana kubeshanya hama ikindi naco nkunda mu buzima bwa misi yose ndaririmba abaririmbyi ni benshi nta vyahatari nyene gusa juste tuko ndi mu bandi numve ndabikunda tuvuze ngo uraririmba reka twinjire muri ako kantu ngo uraririmba uririmba guhera ryari ubikora gute bon umuntu ambajije rero ngo uririmba guhera ryari kenshi ndabura arico ndamubwira kubera ko kwanza reka ndakubwire ikintu utaruzi hajya igihe naza ku ishuri hamwe navuga niga imugera cette fille là ariko ankoresha ikiganiro twariganye uri mu bampaye inspiration kandi ndakuvuga ibintu arampaye inspiration genre iyo dufate tutahurira ku ishuri ndo nk'undi muntu aririmba abikunda nka jewe naye kuba nabihevye gusa rero iyo inspiration wampaye nubu byarangumyemwo ndacaririmba kubera kiriya gihe uracaririmba yego nabibandanije gusa we warabihevye guys ndababwiye ko mfite iyo mpano yindi mpano mutari muzi kandayifise je nabibandanije wewe yarabihevye afite kandabaye agatimonyaje gatoya ufite umukobwa ari imbere yacu ndamuzi ko gato arabizi kuririmba ariko nuko atarafise confiance muri we kwabizi kujya ubuzi ikintu ariko ntiwiyemere kukizi ariko namubonyemo impano idasanzwe muri we arakunda kuririmba kandi aranabishoboye
Oh, merci. nari nabikubwiye ariko Bon, uhora ubimbwira. kandi rero burya yatubwiye ngo arakunda kuririmba abantu bakunda kuririmba usanga banabizi je ndabizi ko abizi ariko ubu turi imbere y'abakunzi bayaga nawe TV reka rero dufashe uducishirize ko gatoyi tubanze twumvize ijwi ryawe dususuruke Mbe washaka ari mu gatondo ndabishobora kenshi rero mvyutse amasaha mvyuka mfise amajwi umugasa gusa reka ndabe ncishe koko mu bisabye nakaririmbo nandikiye umuvyeyi bon kandakagira ndabe yuko kaza gusona sinzi katabati I wanna make you sing and sing for you ntaco mfise no kuriha uri imana yampaye ugiye nta wundi nkawe so let me sing for you say thank you mama muri byose femme remplie d'amour de toutes valeurs humaines oh my mother you're so strong you're so strong t'es mon idole wanna be like you nimba umuvyeyi nzemere nkawe I cannot change I will follow your lead cause I wanna be like you nimba umuvyeyi nzemere nkawe eko nako parti burya hari abantu usanga rero bazi kuririmba ariko ntibabe bazi kwandika exemple ya mbere urayizi twibona imbere yawe oya ni kubera wowe warabihevye reka warabihevye niyo mpamvu nta nukuzi yuko ntuzi ko uzi kwandika cyangwa utabizi ntavyo bigera ugira watubwiye aho watanguye kuririmba navyumvise yuko naguhaye motivation ubikora gute rero iyo ndirimbo wandikiye umuvyeyi wayimwandikiye en quelle occasion ni ryari uririmba ni ryari upratika like kugira travail bon oya kuririmba ubikorera he ukora muri douche byutse ugiye koga pour le moment kuririmba d'abord nari nsanzwe ndabikunda hama kujya kuntu umuntu ahantu henshi aca usanga hari bimuha motivation n'ibimutuma yo biheba bon pour le moment sinovuga ngo ndabikora d'une manière professionnelle kubera ikimfasha travail ndafise club culturel ndimwo hari utuntu tw'uturirimbo uratubona baririmba amajwi ari aigu utujwi two hejuru niyo travail nkora rero tous les mardi jeudi ndagenda muri répétition ni club indanga Burundi peut-être ko hari habayizi tous les mardi jeudi ndagenda mu ma répétition tukaririmbira kubwo bujwi buri hejuru rero bundibaza buragorora umuhogo kubera ko yaba ntari muri club ntavyo bon nta evolution bandagira par rapport yuko twahuye ndirimba club niyo novuga ko imfasha nice mico gihe ariko arababwira namuheruka asubiramo indirimbo z'abandi mico gihe twari dufite n'utuzina batwita ntatwo tubabwira guys warimba indirimbo z'abandi ariko mu nyuma umaze kuheza amashuri mbona uririmba watanguye kuririmba nk'iyo ndirimbo wandikiye umuvyeyi n'izindi nyinshi uzura uriyandikira wewe nigiki cakumotivye wumve wobandanya icamotivye ko nobandanya kuririmba ukaca wandika ivy'iwawe kwiko utabandanije usubiramwo iz'abandi igituma ntabandanije nsubiramwo iz'abandi I have a dream shaka kuba umu singer songwriter hajya kuririmba indirimbo yandikiye biraryoshe uriyumvamo kari wewe ukavyumvamwo hagusubiramwo ivy'abandi bagize kuririmba ivy'abandi naciye mvuga ati reka mfate decision ntangure kuyandikira bon uri kurandika ya écrire ton histoire quoi wikorere ukora ivyawe ureke gusubiramwo ivy'abandi nivyo niyumvire reka ngira ivyanje ndehe gusubiramwo ivy'abandi rero naronka niyo occasion yo kuja mu ma studio kugira ama clip video ndirimba ivy'iwanje pana kugira ivy'abandi ego hari indirimbo iryoha ugasanga iyo ndirimbo yarakuryoheye iri mu vyatumye uronka motivation hama ugavuga ati irandyohera reka ndayisubiremwo abantu turirimba kumwe ushaka ushiremo utuntu twiwawe gusa ntuje wama muri vya bindi nyene vyo gusubiramwo ivy'abandi ugire n'ivy'iwawe nivyo nashatse kugira ivy'iwanje
nitegurire kazoza nkurikirane indoto yanje. Navuga yuko abaririmbyi bose haba umuntu baba bigira ko hari umuntu aba motiva w'umuririmbyi nkabo yabitanze imbere mbega nice ni ndamotiva cyane. Bon, jewe mu bisanzwe ndi umuntu akunda ibintu byinshi, ndaririmba gusa bavuga ngo umuntu yampaye motivation d'abord reka mvuge mu baririmbyi bubu hari umukobwa yitwa Ayra arandyohera gusa kubera ndamumenye vuba sinavuga ko ari we ampa motivation nyene yampaye motivation kuva kera gusa ubu arandyohera ukuntu yaktinga behind the camera imbere ya kamera ukuntu yaktinga n'ijwi ryiwe arafise particularité umva ritandukanye n'iry'abandi hama kugira ndabitangure kuririmba naho urabizi narakunda Celine Dion kata kajwi kiwe yarafise kwanza kuva nkiri muto niwe natanguye kumva menga arandyoheye ijwi ryiwe rirandyoheye sana nkumva nshaka nanje kumenya uko kunaririmba. Par contre sindirimba nkawe umwe wese afise ikimurimwo. Akandi kantu kankabuye gose nkiri umwana hari umwana yitwa Angelica Hale wore niwe yatumye ndabitangura nyene andyohera ngira ngo uramunsi kajya she just a girl and she's on fire urakabona kajya akavideo kacenze sana kumwana yitwa Angelica Hale ubu ngira afise nka 17 ans afise 17 ans ubu niwe yatumye ndabikunda sana sinzi ko nishuye pe nishuye ikibazo wambajije byose wavyishuye ariko nshingira akabazo kato kamatsiko muri byose bavuze bakomotse ibyo kiri muto na bubu nubu ababandanya bakumotiva nta murundi tugeze twumvamo kubera ikata murundi arimo. Bon igituma nta murundi arimo ngira umwe wese arafise ibyo akunda kubera kubwa nice kubera iki abarundi pour être honnête na indirimbo ego hari indirimbo z'abarundi zinyohera nizakera sinzi impamvu gusa hari zinyohera n'izubu hari umustar yitwa Berry Music kusumenga nakunda gusohora sana indirimbo arandyohera ukuntu aririmba nk'ijya ndirimbo Angelina ayo Elena tujya ndirimbo zirandyohera sana rero n'ubu ndumva kindyohera style birandyohera bayasha niyumvira ubundi mu bakobwa umenga nta n'umwe. Reka nice urazi neza yuko ikibano canke societe tuba tubayimwo babonye n'umukobwa mwana w'imwigeme tanguye kuririmba cibona bavuga abaririmbyi ubaye umuririmbyi babavuga ko ingeso nyinshi ndimo uravyumva mu kibano mbega wewe uvyakira gute famille yawe ivyakira gute mu gihe ibona yuko ugomba kugira carrière mu muziki? Bon d'abord nubwo noja mw'ivyo nkafata carrière mu muziki sinumva yuko byoza bihindura ico ndi muri jewe sinumva ko byoza gihindura ico ndi muri jewe hama ivy'abandi boba bibaza numvuga ati umwe wese yibaza ivyo ashaka je sinobikonta ko ngo bice binsubiza inyuma numva ashaka kubiheba gusa umbajije uko babibona ubu unye sindatangura nakugiye ko ntararonka carrière ngo mvuge ngo ndasohora indirimbo ndagira iki biracari muri brouillon ndavyandika nkabibika niyo ntibarambona rero ngo batangure bancritique ababizi nabo baranyankuhaja na bagenzi abana tuvukana. Par contre abavyeyi banje sinovuga vraiment ngarabikunda arambwira nice iryo jwi ryawe niryo guhimbaza Imana sijyo kuja kuririmba ahora bimbwira ngo sijyo kuja kuririmba bijya bintu niryo kuririmbira Imana iki kandi ndamutahura naje ndafise indirimbo nandikiye Imana kubera Imana akari uyandikiye Imana kuvuga ngo yatuye umuremyi sinabigize ku bwa mama bimbwira nabigize kubera numva ndabishaka. None kubera iki none udashaka kuco bandanya gospel urimbe indirimbo z'Imana gusa? D'abord je suis catholique nanka kwibeshera ngo mpave nigira mweranda gose atari Imana impaye ako ka inspiration ndungikire mutima mweranda tigenda basugire louange kenshi je senga dimanche senga dimanche ego no gusenga bisanzwe ntuzombana kenshi mu isengero
ikindi nka kwibeshera nta ma verse nzi yo muri Bible ngo ndayafate ku mutwe rero nta inspiration nta majambo noronka numva notanga ubutumwa bwiza mu ndirimbo ndavyumva nko muri jewe nta butumwa bwiza noronka bugaburira abantu guhinduka ndabicishije mu ndirimbo kwera naje ubwanje sindabirimwo gose niko navuga pa contre muri jewe umuntu wese agendana imana turi kumwe nawe muri kumwe gusa sinumva yuko ari menga nta majambo fise yomfasha kuyivugira ku buryo umuntu ariko arumvira ivyo ndiko ndaririmba yumva yohinduka contre ivyo mu buzima busanzwe ivyo buzima ivyo ducamwo pana kuvuga ngo kuririmba bije vy'amahoration amoureuse kwa by'ubuzima busanzwe ndiyumvamwe muri je ko nobishobora kuruta yego mbega nice biba vyoroshe mu gihe uri umunyeshuri ukiri umunyeshure no kwandika indirimbo ukabironkera umwanya canke urumva yuko nkubu utanguye carrière y'umuziki ubunyene mutuvugana vyokorohera kuzorana kubu urandika ushobora kwandika uvuye ku ishure ushobora kwandika uri muri pause hazogira igihe rero utanguje muri studio gukora ama clip bizokorohera ariko urumva ko uzobishobora ndavyumva nko ko vyonyorohera kubera ko umuntu arashaka kuba wicariye ahantu uri kumwe n'abagenzi muri ko muraganira ukumva iyo conversation deja muri ko muragiriranira iguhaya inspiration ugaca wifatira mu phone ugatapa utujambo udurime biroroshe ibintu vyo kwandika burya biroroshe iyo uri kugira ikintu ukunda ahantu hose uri nk'ubu dusa n'amatelefone portable ho urashobora kuronka utujambo mu mutwe tukaza turyoshe ugaca twandika mu telefone ukatubika kubera uvuze ati utatwanditse cha tudisparesa nusubira kutwibuka ugaca twandika rero mu gihe wakiyumviriye kakuryoheye karaza kukorohera kudevelopa ukagiremwo indirimbo ikwiye watuje ego ikintu cyose gisaba inspiration na idée tugeze kuri umwanya Nice arakunda kuririmba Nice n'umunyeshure kandi Nice arashaka kugira carrière mu muziki mbega niki gitumye gushika n'isaha wabitanguye kera uretse kuririmba ibyo ndakizi gushika n'isaha utaratangura urafite uturimbo duto uradukora ariko ntituratubona ahantu kure tutubona kuri Instagram yawe gusa niki kitaratuma wafonsa indani impamvu ntarashira habona ibintu twa turimba ndakubwiye nandika bazi birasaba urondera umuproducteur ugenda muri studio umuproducteur mwiza akora neza kandi byose bisaba amahera barakenera amahera nabo nyene ababikora ugira video nziza clip nziza arakenera amahera nanje pour le moment ndumunyeshure nta kazi nkora novuga ati amahera ndayakuraha kandi ikindi naco sishora ko muri jewe sinumva ko noja kubwira umuvyeyi papa mama amahera ngende muri studio sohore indirimbo iki deja mama ambwira ngo Nice iryo ryawe gira indirimbo z'Imana camvuga ati tereka nzobigire mu mamoye yiwanje nanje pour mama nta mamoye fils cankoresha uburyo bw'iwanje mfise nkagira utwo short video ndiko ndaririmba turirimbo tw'abandi n'umuntu avuza gitaha akamvugiriza nkakoresha phone hama nka posta kuri Instagram TikTok ndayikrevu ego biga nigiki gisabwa cosabwa kugira ngo uyamfonse neza pour le moment ndumva hari ibintu byo kugira aba manager gusa c'est pas avoir n'importe quel manager ko urashaka kugira mu manager ugasanga ashaka intérêt yiwe gusa ntabona sinzi donc mu manager ndamuronse ho babon gusa hajya nubwo uvuga ati uwo mu manager akumanaging faut ko mugira esprit d'équipe wewe ugire devoir yiwawe uyikore neza ugire création yiwawe ubikore neza ivyo ugira hama nawe nyene devoir yiwe ayigire neza donc mukore en équipe hama ibindi birizana mumaze gukora en équipe pour le moment avuga ati ndonse nk'umu manager ashobora kubimfashamwe byogenda neza ego ntabironsa naho nogira izo petits moyens wanje nyene nkagira utwo cover kwa na phone peut-être n'aba influenceurs mpora mbona benshi bahereye muri mu ma
bahereye ku ivyo nyene bukebuke ugasanga abantu babamenye yego turumva yuko uri umukobwa aciye ubwenge ushobora kubona bitora mu ishuri cyane kandi bigira utana compliment kubera ko uraciye ubwenge ivyumviro vyawe nibigera kuje ariko nkashangira akabazo k'amatsiko kubera iki nice ashaka kugira career mu muziki ariko akaba ariko yiga ubuganga biga ivyo uri kuriga burya uri kurabiha agaciro canke ushaka kuzobikorera hamwe byose ivyo ndiko ndiga yego ubu unye uko ndavyiyumvamo deja nsivye kw'ishure ndumva romo tihaje ivyo bize birancitse umuprofe hari ico yakubwiye kirinjira gusumba biryo wagiye kwironderera mu manote muri syllabus yaguhaye ego ndabiha agaciro kubera ko mu buzima ntituzi kizodufasha kandi no kugira bagage intellectuelle à part ivyo vyo kuririmba birakenewe sinkeneye kuba umukobwa azi kuririmba gusa ego arandika amajambo akaririmba ndakeneye kugira bagage intellectuelle hari ikintu nzi gukora mu buzima nubwo ntobikora ngo ngende kuvura nubwo novura ndumva no kubera ko ndafise umutima w'urukundo genda kunda abantu sinumva yuko nogenda nkakugirira nabi nka pratika technique nabi nkagutera urushinge nabi nkabineglige rero ko ntonda mu ishure nkabikurikirana nimba ari stage ngera nkayigira neza nkabikurikirana kuburyo nimba ubuzima aho buzomena ari kugenda kuvura abantu nzobigire neza nimba aho ubuzima buzonjana ari kugira umuziki naho nyene nsanzwe ndabikunda nzobigira neza byose mu buzima ikintu fe ko ukigira neza bonne technique apana kubireremba hejuru kurerembuza hejuru byose ubyinjiremo neza ubigire neza yego reka twitege yuko nice agiye kwifata gute kora ko mu muziki bavuga ko harimo ingeso mbi abakobwa bagiye bahinduka kandi twama twabibonye sivyo no kuvuga ibibatirimutsa bari byinshi bituma bagwa bose bagenda bikomeje ariko bituma bagwa abari byinshi twitege ko nice agiye kuzana iki gishasha mu muziki kwifata gute uko mbona no kwifata sinovuga ngo ndihaye ama principe ngo nzomera uku kwagiye no sanga ndiko ndabesha rero ciza faut pas que je change nzoguma ndukunyene ukunyene uranzi nini sinzohinduka genre nzogumana ubwo buntu buri muri jewe sinzoca mpindura ngo na comportement ngo nce ni comporte ngo kubera ngo ndabaye umustar uzavuda kutuvugisha bukaba turago ndoreka kwavuga nimwe fise nimwe bagenzi fise rero sinovuga ngo ndongo no hinduka gose nyene kwanza sinonahinduka nzogumana ubu buntu niyumvamwo muri jewe sinzoza gukreya ikindi kintu kitandimo ntibizokunda ko ndagikreya ico kindi kintu ngo ndakizane mu mutima wanje hama ni comporte uko ndabibona nivyo sinumva ingene vyoza vyiza nuko nyene ngo motif ngo ndaririmba iki oya reka tubwire yuko uri courageux cane sûr ego nukuri reka cyo tubwira arabakobwa benshi navuga yuko baba bafise nk'impano yo kuririmba ariko bakabita canke bagatinya oya ntavyo noshobora canke hari abo mvuga iki niki turashaka utugira akajambo ubasigiye ko warinze ushika muri studio za Yaganawe TV abakurikirana Yaganawe TV akaba bafise iyo mpano baze kukumva cyo bahanura deja naje naho ndishikana pour le moment ndacari mu nzira yiwanje amama way ndiko ndagerageza uko nshobora kugira nitore aho ndi seriousement yuko ivyo ndimwo ari byo bizonshikana kuco nipfuza cyo nabahanura umama wese reka mpanure abavuga abakobwa canke umuhungu bakunda kuririmba ubikunda bigire nivyo kuryohera mu buzima umuntu akora ikimuryohera rero bigire ubishiremo sérieux umwe wese hari ukuntu tuvuga na jempora ndabibona ndavyumvira bikandekuraja ngo aririmbye turi benshi ukumva umuntu afise feelings aririmba fresh sada abizi gose ugashobora ati kweri tije ndi hasi ntavyo nshoboye ugaca widekuraja gusa hajye mu muntu wese afise ikimurimwo indani nta ba wewe babiri bahari wewe uri umwe rero developa technique yawe wasanga bayikeneye abantu ntaba wewe babiri bahari rero gerageza isi iragukeneye yego wasanga ikikurimwo isi gikeneye gerageza
turagushimiye cyane nice ko wabanye natwe ni Tante Rosemary nice urabyumva iryo zina sigagara reka tugushimire cyane kandi twitege yuko nitwasubira no gutuma ko uzogaruka ntuzocutugara ko ni wa mustar kure gutugisha kuri Yagana TV gendo bitwemereye kuzogaruka dayero ubyivugire nzogaruka noreka kugaruka gute untunyeko reka renda gukengurukire cyane ku kanya keza twabanye watuganije byinshi kandi turaguteye intege cyane muvyo ushaka kubandanyamo byose kuko igikuru nuko banza ugakunda ivyo bintu rero twiteze yuko kandi turakwizeye twiteze yuko uzogera kure tukubone wageze kure kandi bizokunda avec na effort ugira ndagusabe uri kurankurikirana we wumvise kino kiganiro wagikunze ngisigira like wandike muri commentaire akajambo tubwira ico twohindura canke ivyo mushaka byose mu bitwandikira mu commentaire partage kino kiganiro bagikunze cigishe benshi gifashe benshi ni kuri Yagana TV tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye kandi byiza reka ndabasezere ndababwira ati tuzosubira cyakwibarutse hamwe na Yaga nawe TV ubwenge ni wo mutima